7 ntayangumiye nk'iyi. Mugabo hari icyo Imana yafashije. Imana yarabishuriye kumenya abavuga ubutumwa ko atari bamwe kandi ko batabuvuga kumwe kandi ko badafise intumbero zimwe. Kandi Imana yarabishuriye kumenya ishengero mwebwe turi imbere turongoye uko rimeze n'uko riri. Kandi narabonye ibimenyetso bivuye muri mwebwe. Nukuvuga rero ubu muri uyu mwaka ndavye ibyo naciyemo ntaraba n'ibyo namenye, ndi mu nararibonye ubu. Nta kintu na kimwe umuntu yokora munsi y'izuba ngo kintere ubwoba keretse atuyeko ngagwa hasi gusa. Ibindi byose kuko nk'akarorero nobaha, mwohura n'umusazi akagutuka wobaba uvuga ngo iki? None wahuye n'umusazi ko agwaye naho yo gukomeretsa uca wiruka n'ingoga kugira ngo hasigaye naho ntahakomeretse. Bibiliya rero hari ibyo ivuga biranga iherezo. Iyo biriko biragushika ko rero ntimuvuge ngo mwambe muvuga ngo ni imigani. Oya, Bibiliya ni benshi, Imana irabesha. Ibyo yavuze byose birinda gushika. Kubera izo mvo rero naho rero umuntu agenda akura agakomera. We wagira ngo uzogenda uraramye nta kizambi ivuze. Bibiliya ivuga ngo abari muri Kristo Yesu bose bemeye kugenda nk'uko Kristo yagenze bazogenda boroherwa, siko? Amina. Ngiri ijambo ry'Imana. Reka rero nsome na wewe hariya ukorera, hariya uba, hariya wirirwa, bariya mugendana, bariya muvugana, muri uyu mwaka wose ugize evaluation, bariya mudandariza hamwe, bariya mwirirama mu biro, aho mugira evaluation y'ubuzima wabayemo muri uyu mwaka, niho urizo ushimira Imana yagukoreye. Nasubiye kwibuka muri iyi minsi naba hariya mu Kamenge imbere y'uko intambara ya 1993 iba. Hanyuma rero twarabana n'umuntu. Umunsi umwe rero umugabo wiwe ntiyariho, yari yagiye ku kazi atebayo, yakora muri sosiyete kanaka. Hanyuma rero umuntu mwaraza, kandi hari abantu bababesha ngo barafise ibyo bafise atabyo bafise. Umuntu mwaraza ngo yomore uwo muryango, twari twegeranije inzu zegeranye, kandi hagati y'inzu yiwe n'iyiwanje nta rugo twari twubatse hirya tutotu. Nza numva ariko aradodora ati abana ntibaja ku ishuri, kandi umugabo ntariho, kandi urupfu rwa Mose taho ndi kwindirija ndamubwiriza urupfu rwa Mose warubonye hehe? Ati hora atugurura urabe ibintu biri imbere yanje, imbere y'irembo. Abantu bampamagaye ati uranga abantu usohoka. Hanyuma rero ndasohoka ndaca ku irembo ndinjira, ndaraba gutya imbere ya porutaye yiwe bazanye urutaro. Murazi urutaro mbega ko muri abanyakizungu murazi urutaro? Hanyuma rero bafata ivu barishira ku isahani nziza, hanyuma bazana inkoko zimwe za kera z'ikirundi bajisha batereka munsi, bazana amabuye 3 bokeje mu ziko bashirako, bazana n'umusaraba bashirako. Hanyuma rero umumama yakiga gutya, kandi yari umumama aciye ubwenge, kandi yizega, afise n'abana, afise ubwenge. Iyo urupfu ruje ntawe ugira ubwenge, bose barahinda agashitsi. Hanyuma rero ndamuraba ndagera ndarunguruka bununamamwo, ubundi mumama yari umunyumba kumi akazana avuga ngo reka kunamamwo mutanu, ngo reka wewe byakuyenga. Ndaba ndiko ndaraba neza, none aya mabuye sayo muziko kweli, none uburozi burinda kuzura inkoko kweli, uburozi bwuzuye inkoko yomba kabubabaye na nyene. Hanyuma rero kabanduza ukuboko hejuru buhoro buhoro, nariko ndavuga
nzu kwa wa mama babona siguye hasi hanyuma rero tungubace nawe abana babanza bareke kugira ngo abana bareke kugira ubwoba nawe nyine arahaca ntiyapfa abana ngo ko mama haciye natwe turahaca hariho abantu baguhagarika umutima ku busa atakirimo nta burozi bwuzura isahani bubaho bwuzura ikoko oya byari bikangisho bagomba kumwomoraho kandi haheze iminsi umuntu umwe ahambarira ngo pasiteri wewe nagukunda ngiye kukwanga ataho turitegera imitego ugategura ncanamenye wari yabishizeho mugabo ncanahora sinamuvuze kugira ngo sindabateranye mugabo n'uyu munsi baracanye si ibyo hariho n'abatetse iby'ukuri rero mugabo warabisinze ntiwabimenye uracariho si kubw'inkomezi zawe ariko ni kubw'Imana yo mu ijuru hariho iminsi Imana yagushingiye itarakwira uzogumaho mugabe ikwiye naho bazokujana i Buraya naho bazokujana Amerika yakwiye izoba ikwiye ariko itarakwira ngo dushimire Imana reka dusome Zaburi 121 ndunamurira amaso yanje ku misozi ugutabarwa kwanje kuva kuhoraho yaremye ijuru n'isi ngo nguhere harya urabe icyo uyu mwanditsi wa Zaburi avuga ntazokundira ibirenge byawe ko bitirimuka ukuzigama ntazahunyiza mbere uzigama abisirayeli ntazahunyiza kandi ntazosinzira uhoraho niwe muzigamyi wawe uhoraho niwe gitutu cawe iburyo bwawe izuba ntirizokwica ku murango canke ukwezi mw'ijoro uhoraho azokurinda ikibi cose niwe azozigama ubugingo bwawe uhoraho azokuzigama mu maja no mu maza uhereye none gushika ryari gushika ibihe yagushingiye ibihe bidashira kuri wewe naho yagushingiye hanyuma azoheza kwimura igihe kigeze kandi umva ino akakwimurira iwe uhoraho n'umuremyi wawe umva n'iri jambo ry'Imana uhoraho yarakurinze uhoraho yarakurinze uhoraho yaraturinze uhoraho yararinze abakozi b'Imana uhoraho yararinze ishengero kandi uhoraho n'umuvyeyi wabo bose n'abanyakibi yarabarinze kuko arabafitiye iminsi azobahana Imana ntijya ibishusha nk'inyundo naho ushobora gukora nabi irakureka mugabo ikakurerereza igihe cyawe kandi igihe kigeze izoguhana tubanze duhaguruke dushimire Imana uyu munsi nta butumwa bundi tuvuga turashimiye Imana ko turiho kandi Imana data wa twese yaratuzigamye muri iyi minsi abantu benshi ntibashima Imana ngo bashinge intare y'ibyo yabakoreye kubera iki abantu baca baharura ibintu yavuze bakagira analize benshi bakaca batinya oya bagombe bandike wowe uvuga iby'Imana yagukoreye gusa none ntiyabigukoreye none yabigukoreye kubera tuduze ibiganza by'Imana turashimiye kuri iyi minsi yose 360 n'ingahe yaheze none rero turatanguye rimwe Imana isubire iturongore Imana ni data wa twese izotwambika izotugaburira izotuzigama izoturinde ibigwaro by'ibyaduka muri iki gihe biragwiriye Imana izozigama igihugu dukoreramo Imana izozigama imibezi igihugu yongere iduha umwaka mwiza haleluya amen haleluya
uzokora dusenze dutyo mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu amen. Abantu babiri mu ishengero basenga. Amen.